bene data bazoba bariko bararaba bumviriza n'igikorane bazogira hariya muri Guatemala. Nuko rero twese tuzogisengera ku munsi w'ejo. Aha bene data baratumiwe saa 2 zo mu gatondo, aho tuzogira umunsi amasaha yo mu gatondo turiko twiga ku cigwa twateguye, imirongo ivuga ibikenewe kugira ngo abana b'Imana bahindurwe baronke ukurarwa mu mwuzuro. Ni cigwa dufise ejo mu gatondo, tuzogikura mu nyigisho hanyuma tuzishire mu nyigisho za Bibiliya, hanyuma twisunze izo nyigisho rero ejo tuzoba turiko turasoma imirongo itandukanye n'ivyanditswe muri bino bitabo. Muri data William yari yambwiye kuva na kera, kuva kera ati rondera mu bitabo, aho niho uzosangamwo ivyo ukeneye. Nuko rero ndashimira Imana ko haba hano ivyo we yari yambwiye yuko azonsigira biri hano. Ivyo byose Migere yandungikiye, ibyo byose navyo nyene biradufasha kugira ngo bikwize byuzuze ibi byose. Ariko ishingiro Imana ishimwe turabifise hano, aho twabonye nk'uko Imana ngaho igendera duhishurira cane, kagendera duha umuco mwinshi kubw'ivyo intumwa yari yatubwiye. Ariko kumbure aho hari canke hari mu buryo bufoboye ibi vyigwa byose, ivyigwa bitandukanye, aho turonka umuco mwinshi w'ijambo butumwa uguhishurirwa ko muri kino gihe, iki gihe turiko turabamwo, kuko kuri iri jambo nyene, iri jambo niryo rizotuma duhindurwa nk'uko yabikoze kuri Aburahamu hamwe na Sara. Nuko rero turashimira Imana cane kubw'ivyo. Muri kano kanya dufise cigwa ibanga ryo gushitswa ku rutonde rw'umuzuko urindiriwe n'abazohindurwa. Yabuvuze itariki 15 z'ukumunani 1997 mu gisagara ca Juarez, Chihuahua, Mexique. Yakoreje igisomwa cyo mu Bikorinto ba mbere gice ca 15 umurongo wa 45 kugeza ku 54. Kandi ngaho muri ico gisomwa muri Bibiliya yanditse igihe aha havuga ku murongo 52. Reka dusome uhereye ku 51. Umve ndababwira akabanga, ntizosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita urugohe, aho inzamba ya nyuma izovugira. Kuko inzamba izovuga bapfuye bakazuka batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Ico canditswe kirabandanya. Aha rero hejuru yaciye yandika, aha yaciye acapa piramide, ahashira hejuru, mu kanya nk'ako kugurura ijisho. Ngaho yaciye nimumurike ngaho nyene, yaciye acapura amaso y'intumwa, aho yacapye ibihe bitatu vya nyuma n'igihe cibiri kubeze vuruka, ko naco nyene kizobuko nyene. No kuvuga ngo yacapuye ibihe bibiri hamwe n'ica gatatu, arico gihuye n'igihe cibuye rikomeze vuruka. Hanyuma mu kanya nk'aho kubita ingohe mu kuguruka kw'ijisho, ariko kuza kumuvugishwa hamwe no kugagwa, Imana ikamujana bityo gushika ugeze mu gihe cibiri kubeze vuruka, aho hari kuzoba ivyo nyene. Ariko hanyuma muri ico gihe, arico gihe cacu, hakazobera gushitswa k'umuzuko hamwe no guhindurwa.
ubutumwa bwitwa ngo ukumenwa kw'ikimatanije c'indwi bwavuze tariki 28 z'ukwa kane mu 1991 ngaha muri Cape Puerto Rico. Yaravuze ngo nico gituma muri buri gihe turiko turiraba, turiko turibona mu mugambi w'Imana, kandi ikintu cose tukagishira mu kibanza cacu mu burongozi bw'umwami Yesu Kristo, kugira ngo hagenda hashitswa amasezerano atandukanye ahuye n'iki gihe ca nyuma. Kuko kubwo gushitswa kwa buri sezerano no gushira ibintu bitegerezwa kuba bijanye n'iryo sezerano no kubishira mu rutonde, nk'uko vyabaye igihe kimwe ubwo intumwa y'indwi mwendata mukundwa Branham yagize iyerekwa aho umuntu yari gukira, kandi ko we yari gusengera uwo muntu. We yabonye muri iryo yerekwa umuntu, yaramubonye uwo muntu, ariko kandi yabonye muri iryo yerekwa n'abandi bantu bari bari ngaho. Umwe yari yicaye mu kibanza runaka, n'uwundi muntu yari yicaye ahandi hantu, kandi hariho n'inkofero yarishizwe ahantu runaka. Hanyuma mwendata Branham baramuhamagaye muri ico kibanza kugira ngo asengere umuntu. Yaragiye abona yuko uwo muntu ari umwe nyene yari yabonye mwiyerekwa, n'ingene kubera ko rero bari bamuhamagaye ngo asengere uwo muntu, yaciye asengera uwo muntu abisabwe n'abantu. Uwo muntu ntiyakize. Umuvugishwa yarihenze? Oya. Imana yarihenze? Oya. Nene kubera ko uwo muntu atakize, nuko byose vyategerezwa kuba biri mu rutonde yari yeretswe. Yategerezwa kurindira akabona ibintu byose yabonye mwiyerekwa, yategerezwa kubona byose bishizwe mw'urwo rutonde. Nuko rero ico nico cari igihe co guca asengera uwo muntu. Kumbure hariho bamwe biyumviriye bati muvugishwa arihenze. Kumbure nawe nyene yariyumvise nabi, kuko buri gihe umuntu aba arindiriye yuko iyo umuntu bamusengeye uwo muntu ico bice cose ko aca akira ubwo nyene. Ariko ngaho Imana yari yamweretse urutonde rw'ico gitangaza. Hanyuma bose baratangaye ngaho, atari uko yari akize, ariko kubera ko atari yakize uwo muntu, nawe ahangayitse cyane. Ariko mwako kanya nyene uwo mukenyezi canke uwo mushiki wacu yari yabonye mwiyerekwa yaciye ashika, aca yicara hahandi nyene yari yamubonye. Hanyuma haca hashika n'uwo wundi muntu agendera kw'ifarasi, aca ashira inkofero aho yari yabonye nyene, aca yicara mwaca kibanza nyene. Hanyuma aca abona ivyo byose, nuko aca arabona yuko ico cari co gihe co gusengera uwo muntu. Aca arasenga, uwo muntu aca arakira. Rero mwitegereze neza yuko Imana ititangira imbere, itihutisha umugambi wayo. Twebwe nk'abantu turashobora kwihuta, ariko yo ntabwo yihuta. Yo irafise integura umugambi, kandi kubwo gushitswa kwa buri sezerano ryose yo yaragenye ingene buri kintu cose gitegerezwa kuba mu kibanza caco mu gihe co gushitswa kw'iryo sezerano. Mu butumwa yavuze Revera William Branham mu butumwa ati yo Melkisedeki ninde? Yaratubwiye ku rupapuro wa 25 muri kino gitabo mu gisupanyoro. Yaravuze ngo ico gituma teofaniya, wewe mwebwe nimba mwarapfuye mukinjira muri teofaniya, vyagenze gute? Teofaniya iza ngaha ku isi gutora umubiri, guhitamwo umubiri uwacunguwe. kandi wewe iyo uri ngaha mu kirere uca utora umubiri kugira ngo uhure na teofaniya. Aho niho buri mu kunyakugwa no kugenda kugira ngo duhure n'umwami mu kirere. Aho yaciye acapa piramide ngaha hejuru hamwe n'igihe cy'uri kuze furuka, acayandika isi hamwe no hejuru ikirere, no kuvuga mu gihe cy'ibiri ko bize furuka. Ku ruhande acayandika ngo teofaniya iza kurondera umubiri, acayandika ngo umuzuko. Uyu Melkisedeki ninde uretse Imana? Rero tubona ngaha mu buryo busesuye ibanga mu mwuzuro ry'ubuzima bwacu
hagati y'ubuzima n'urupfu, kandi niyo tuzoca inyuma yo gupfa ndetse naho dushikira haragaragara neza. Rero mwumvirize neza mu gihe turiko turigisha ibi, intambuko z'ihangiro rihoraho yo yari ifise mw'ibanga ubu ryarahishuwe. Mwitegereze, n'ubu hari intambuko zitatu mu gutunganywa, kandi neza neza nk'uko acungura isi, nk'ubwo buryo nyene nibwo acungura mw'ishengero ryiwe, aracungura abantu mu ntambuko zitatu. Rero mwitegereze, ubwa mbere ni ugutsindanishirizwa nk'uko Luteri yabivuze, ubwa kabiri ni ukwezwa nk'uko Wesley yabivuze, ubwa gatatu ni umubatizo wa mpwemu yera. Ivyo nivyo rero acavuga ngo ubwa gatatu, intambako ya kane ni uko haca haza izamurwa, kunyakugwa. No mu butumwa aha ku ruhande yaciye acapa igihe ca mbere, ca kabiri, ca gatatu, ari ivyo vyari kuba Luther, Wesley hamwe na mwene data Branham. Hanyuma mu gice co hejuru aca yandika igihe ca kane. Duguze hano ivyahishuwe 4:1. Mu butumwa bwitwa ivyahishuwe igice ca gatanu umugabane wa mbere aratubwira, ariko aravuga kuri Rusi, aravuga ngo nuko rero kino gihe cose Rusi yararuhutse arindiriye kugira ngo abone ingene byose bigenda. Nuko rero we aragaruka, nta n'umwe ashobora guhakana ivyo. We yaragarutse afata Noemi hejuru, aca yandika ngo Isirayeli, aca afata na Rusi, aca yandika ngo ishengero mugeni, umwigeme mwiza w'umunyamuwabokazi. Nuko barubakana baba muri iryo ragi, aca yandika ngo muri Isirayeli. Mbega inkuru nziza! Hari intambuko zitatu kuri Rusi. Rusi aca yandika ati Rusi afata ingingo, ahitamwo aho yariko arahitamwo namba yari gufata iyo ngingo canke ntayifate, kugira ngo agaruke mu gihugu c'amavukiro nk'ishengero. Aca yandika ati kabiri, Rusi ariko arakora igihe we yasohoka kugira ngo atekere. Gatatu, Rusi aruhutse, aca yandika kuwa gatandatu mpwemu yera. Ivyo nivyo Rusi ariko arakora uyu munsi ishengero. Ubu mu ntambako ya kane Rusi ahabwa ingero, aca yandika ati kuw'Imana mu gatondo. Ivyo bivuga ku muzuko. Ico nico kintu kizokurikira, kizoba hanyuma, ni ingero y'igishengero. Aho ntitwoterezwa kuja mu bihe vy'ishengero, kuko ngaho naho mu bihe vy'ishengero yaciye yandika mu mwaka w'1994. Aho naho turaza kubona ivyo bisobanura. Hepfo gato haravuga ngo no ngaha nyene ivyo bintu byose birahakoraniye, niko biri. Aterezwa kuba atunganye. Nukure Yesu aratunganye, arabereye mu kugaruka kwiwe. Acandika ngo ari kumwe na Mose na Eliya, tuzonezererwa mu mwuzuro umugisha wo gucungurwa. Acandika ngo ingero, abagororotsi bazoragwa isi, abagabo n'abagore bazokongera kuba abahungu n'abakobwa b'Imana, hamwe n'ikanguro ry'imyaka 1000 ryose rizotangura. Mbega ikintu ciza cane. Candika ngo ikanguro ry'inganje y'imyaka 1000. No mu butumwa mwibuke cigwa ibanga ryo gushitswa urutonde rw'umuzuko rurindiriwe n'abazohindurwa. No kuvuga yuko byose bifise urutonde bikorwamwo. Turabibwirwa mu butumwa bwitwa ngo twishire mu ruhande rwa Yesu, ku rupapuro rwa 4 aravuga, naragerageje kurondera kandi ndiko ndiga. Ubwa mbere nari nabibwiye urushengero, nariko niga ku rushengero rwa mbere nihweza barya abagabo basizwe bategura inzu y'umwami hamwe n'urutonde rwo guhimbaza umwami mu nzu.
mu ngoro. Bintera amakenga akomeye cyane. Reka dusome rero hariya, nibyo byashizwe mu bundi butumwa, nicyo cyambere bo babanje gushira mu rutonde, nicyo cyambere babanje guhurizako. Bintera amakenga akomeye cyane. Narapfutse haraciye igihe gito ngaha gucigwa ca Yoweri igice ca kabiri, nzogarura niko mwamagize. Imyaka yose yariwe n'inzige izitaragurika n'iz'ubwoko ubwo aribwo bwose, ntangura kwiga kuri ivyo ku bijanye n'ivyo bagabo bakoze hamwe n'uburyo barinda ishengero iry'Imana yari yabarungitsemwo aho yari yabashize nk'intumwa. Rero dutangurire ku ishengero, hanyuma duheze turaye mu mwanya muto y'ivyo bo bakoze, hanyuma nshobore kubereka mwiyerekwa jewe mfise ryo muri kazoza. Ishengero ryatanguriye ku munsi wa Pentekote, aho rero Mpwemu Yera niho yamanutse kwa ba bandi 12 Yesu yari yatoranije. Umwe muri bo yari yaguye, baca batoranya Matiyasi kugira ngo amusubirire. Mpwemu yararindiriye yuko byose biba mu rutonde kugira ngo aheze aze. Bo bategerezwa gutoranya umwe kugira ngo bamushire mu kibanza ca Yuda yari yaguye kubwo kwihuta kugira ngo ivyanditswe bishitswe. Ndizera kandi ndizera yuko bino bintu byose bifise igihe birorereye, ariko n'igihe cyo kurindira kugira ngo ivyanditswe bishitswe, kugira ngo ivyanditswe bishitswe ko byose biba neza neza mu rutonde. Rimwe na rimwe turihebura nk'abana, ibigumbagumba bituma twihuta, kandi ibyo bisubiza inyuma igikorwa, kandi tuza kurindira kugeza ngo igikorwa kigere mu gihe cacu cyo gushitswa. Murabibona, dutereza gusa kugenda dufise ukubaha, tukagira ihangiro mu mutima wo kuba duhari kugira ngo nabe Imana ishaka kudukoresha muri ibi canke biriya, ariko tukarindira kugira ngo ico gihengeri banze cugurure, kuko niyitegereza kuja imbere yacu. Aca yandika, isezerano ry'Imana buri gihe rirafise ibisabwa, namba bidahuye n'iyo nteguro rirasambuka, rirapfa. Ku ruhande acandika ngo iminsi 10 mu cumba co hejuru. Nivyo rero nashaka kubasomera hano, aho yavuze, mwibuke yuko aho murondeye hariya muri audio ya 2019 nk'ahariya kumbure n'imbere yaho gato, aho impanuro Imana yatanze biciye mu mvugishwa wayo, ndetse no muri iki gihe biciye mu ntumwa. Buri gihe kwari ugutunganya ubuzima bwacu, kwari uko twotunganya ubuzima bwacu, kuko kugira ngo Mpwemu Yera yuzure hariya mu mushuzo ku munsi wa Pentekote hari hakenewe ibintu runaka kugira ngo byose bashire mu rutonde, atari mu nyigisho gusa canke ivyo bari bahawe na Yesu, ariko kandi no mu mago yabo, kugira ngo mu vy'ukuri babe ngaho byose batereza kuba babitunganije, babishize mu rutonde. Murabona, batunganije inzu zabo, urugo, bakaba batekanye ngaho hantu. Ntabwo dufise inkuru za buri muryango wose, ntivyanditswe kuko ico gice cari ku rundi ruhande. Natwe rero uhereye igihe intumwa yagenda, muri iki gihe arico gihe Imana yadusigiye, yatubwiye yuko ari igihe co gusubira mu ijambo, ubutumwa, ariko kandi ni igihe co gutunganya ubuzima bwacu, co kwitegura mu ngoro zacu nk'umubiri, ingoro zacu mu buryo bw'impwemu, kuko turi ingoro z'Imana. Kandi yagiye aratubwira uhereye kuva kera yuko ari igihe, kandi ibi biracabandanya. Ni navyo Mwendata Migere akomeza gusubiramwo yuko ari igihe co kwitegura, tugategura ubuzima bwacu. Turacari muri ino mibiri, kandi n'ubu turacakora amakosa, ariko Imana izodufasha kandi izobandanya kudufasha kugeza hageze igihe
ubwo tutazokongera gucumura kuko tuzoca duhindurwa, kandi ibyo bizoshika vuba cyane. Imana izodufasha kugira ngo tubandanye muri ino ntambako dufise, twitegura dushira byose ku ruhande, kuko umugisha tugiye kuronka ni umugisha ukomeye cyane. Mwumve rero ibyo nari ngiye kubasomera ngaha. Nari nshatse kubabwira kuri kano gace aho twaje tubivuga kuko hazogera igihe, mwitegereze hano haravuga ngo amazi ntakiza umuntu, hakenewe amaraso ya Yesu Kristo. Nta buzima buri mu mazi, ubuzima buza mu turemangingo tw'amaraso. Hakenewe ukwezwa kugira ngo kweze ubu buzima, kugira ngo bwice icifuzo cyo gucumura. Nuko rero mpemu yera aca yinjira muri urwo rwabya rwogeje, akarutegura kugira ngo rukore. Ku gicaniro niho batangira, niho bashira urwo rwabya. Igicaniro nico ceza urwo rwabya, ariko uwucuzuza niwe agikoresha. Kica gishirwa ku ruhande kugira ngo gikoreshwe. Rero gitereza gukoreshwa, kandi mpemu yera niwe ashira ishengero mu gikorwa, niwe akoresha ishengero. Iyi ndirimbo iranezereye cyane. Aca yandika ku ruhande ati ukwezwa kurica icifuzo cyo gucumura. Murabona ingene bikomeye? Murabona hazogera igihe, ubwo hazogera igihe aho ukwezwa kuzogera ku rugero aho kuzokuraho icifuzo cyo gucumura. Bamwe barabaza bati none bizogenda gute turi mwino mibiri ducumura ku munsi? Ukwezwa kurica icifuzo cyo gucumura, niko mwenda William yanditse ngaho. Ibyo ni byiza, no kuvuga yuko hazogera igihe ubwo turi muri ino mibiri tutazocumura, kandi ibyo ni Imana izogendera bidufashamwo buke buke. Ntibizoba ubwo nyene ngo bishike mu gatondo kamwe ngo bibe birashitse. Acandika ku ruhande intamboko zitatu z'ubuntu. Murabona ni bimwe nabasomera ku ntamboko hamwe n'intamboko ya kane. Acandika ku ruhande intamboko ya kane. Bo bari bakoraniye hamwe, bari mu cyumba cyo hejuru, bose bariko barasenga mu izina ryiwe. Babatijwe na mpemu yera, bashobore n'ububasha bw'igikorwa bwari bwashitse. Mwenda William ku ruhande yaciye yandika ngo bose basenga mu izina ryiwe. Ububasha bw'igikorwa bwari bwashitse, azoba ari kiringo cy'ubuntu, kandi ni nako bizoba no mu kiringo cy'ubwami. No ngaha aho kwishira mu ruhande rwa Yesu, aho nabasomeye yuko yavuze ko hari abagabo bose basizwe bategura inzu y'umwami hamwe n'urutonde rwo guhimbaza. Ngaha naho aravuze yuko bariko barasenga mu izina ryiwe. No kuvuga yuko izina iryo twavuga ngo bari barihurijeko, izina bari barihurijeko, kandi mu izina niho basenga mu izina ryiwe. Aratubwira kandi ngaha, nashaka kubasomera ngaha ubundi butumwa ahavuga hepfo gato mwabuno butumwa nyene nyuma kara karirimbo yari kararirimba icitabiririzo. Aravuga ngo ibyo yakoze muri rya minsi ashobora kubigukorera ibyo nyene nivyo. Acavuga ngo isarura abavugishwa. Acandika ati Mose na Eliya duhagaze hariya muri Kristo. Namwe butumwa ibyahishwe igice cya 4 umugabane wa 3 aravuga ku rupapuro rwa 40. Rero ibyahishwe 15 amasigarira y'uruvyaro rw'umugore aribo babaye abera bo mu kaburo gakomeye, baciye mu kaburo gakomeye, barabonetse. Mwitegereze bahagaze kuri ico kiyaga, kandi
aho hari huzuye umuriro, amaraso, indimi z'umuriro zirabagirana umuriro w'Imana. Bo bari barose intsinzi banesheje igikoko Roma n'igitigiri cacu, hamwe n'indome z'izina ryacu, hamwe n'igishushanyo cacu, ishirahamwe ry'amashengero. Bari bavuyeyo rero, kandi biciye mu kuvugwa k'ubutumwa, biciye mu butumwa bazovuga Mose na Eliya bavugishwa bazogaragara kuri Isirayeli kugira ngo bakure utuburungu dutatu dukurikirana uwo mugwi w'abantu. Abo bera bo mu ico gihe c'akabaro gakomeye, aho muri ico gihe niho bazozanwa imbere. Murabona ishengero ryamaze kuzamurwa, ariko mwibuke umugeni ari ku ntebe y'ubwami. Acandika ku ruhande Mose na Eliya bakura bazana inkumi z'ibijuju, nivyo yanditse hariya hejuru ku mutwe. Aha bandanya avuga aho twari twasigaje muri zino nyigisho muri iki gisomwa. Nuko rero turasaba Imana yuko buri kintu cyose coshigwa mu kibanza cacu, kandi buri sezerano ryose rishitswe, natwe vuba duhindurwe, hashitswe ibisigaye. Amasezerano y'Imana asigaye yasezeranye ko azoba kw'iherezo ku bana b'Imana. Turiko turitegurira umugisha ukomeye cyane wasezeranijwe kandi ukabonywa n'intumwa y'indwi mw'igerekwa ry'ihema. Mwigerekwa ikabonwa n'intumwa y'indwi mwigerekwa rikomeye ry'ihema. Kandi ndagabye cyane nditwararitse ugushitswa kw'iryo sezerano, hamwe n'ibintu byose Imana indongora gukora, kugira ngo ngume ndi mu rutonde nyago, mu rutonde iyo yipfuza. Natwebwe kandi mu cumba co hejuru turipfuza nk'ariya mu cumba co hejuru bariko barashira ibintu byose mu rutonde, natwe nyene turiko turashira ibintu byose mu rutonde, kandi byose bizoshirwa mu rutonde kuko yarabibonye hariya biriko birakora, kugira ngo hashitswe iri sezerano. Mu gitabo c'imirongo, ariko n'igitabo c'imirongo ca kindi ca mbere kimwe ya Tora yakura muri Leta Zunze Ubumwe carasiguwe, ariko no mu Congereza kirahari. Ariko ico ca mbere impapuro ntizihuye na ca kindi kinini cakogwa hanyuma, ariko mwa ca kindi kinini ni ku rupapuro rwa 12 paragarafu ya 96. Ngaha ni ku rupapuro rwa 23 haravuga atakenshi birandikwa hagati y'imirongo, igihe tuzogira ihema rinini nuko tukarihagarika ahantu runaka, nuko rero tuzofata umwanya wo kuvuga kuri ibi bintu biri hagati y'imirongo. Mwitegereze umuzuko hamwe n'ibintu ingene bizobera ngaho. Murabona yuko hari urutonde kuri ibyo bintu byose, kandi kimwe mu bintu bizoba ni nababwiye yuko yambwiye ati Benji, niwabona wa mukenyezi ariko arasohoka asuguma agakinga, murabona hariho ibintu bizoba aho mwako kanya. Muri ico gihe nyene niho hazoca haba umuzuko, kuko hanyuma nyene inyuma yaho, ubwo nyene hanyuma yaho niho marayika yaciye amanukana mwenda Branham. No kuvuga yaramanutse, yarari mu buringanire bwa 6, kandi ibyo bisigura umuzuko. No kuvuga ko yamanutse yerekeza mu kumba gato k'imbaho, acandika ku ruhande aho ntabasomeye, cyandika ati ihema hamwe n'umuzuko. Sinzi yuko bo biboneka ko ibindi kubera ko ari bito kumbure ku ifoto, ihema hamwe n'umuzuko. Ibisigaye turiko turabitegura kugira ngo hanyuma dufate umwanya uhagije kugira ngo tubifotore. Hanyuma simba nzi ibyo nza gusoma, ibyo ndabasomera canke ibyo ntabasomera. Hari igihe ntegura kubasomera iki nkabasomera ikindi, kugira ngo dushiremwo neza ibyo tuza gusoma. Abantu nyavuga ngo nuko rero nimba hari umuntu agabye kubwo gushitswa kuri sezerano ni jewe, uwundusha nawe ni Umwami Yesu Kristo, kuko nkuko yabivuze uko niko azobikora. Nuko rero namwe mwambwira muti si Umwami Yesu Kristo gusa hamwe nawe, ariko
ariko natwebwe nyene twese turagabye kubwo gushizwa kw'iri yerekwa rikomeye ry'ihema muri ino ntambuko nziza cane yo gushizwa kuguka kwa gatatu. Twese rero byose biriko biragenda bigana kuri iryo sezerano. Nacewe kandi namwe mwambwira muti natwebwe nyene, kandi ibyo byose byari biri mu kimatanije c'indwi. Nico gituma marayika yagurutse aja ku wundi muntu no mu kindi kibanza hamwe no kurindi hema, arabwirwa intumwa y'indwi ati tuzohurira hariya. Ibyo bizogira ugushizwa kwigwije kabiri. Aha mwindata Branham mu gitabo c'ibendwe by'ishengero kidasubiwemwo ku rupapuro rw'amajana 449 yaravuze rero murabe ukuza kubiri kwa Eliya. Rero we wihweje ivyanditswe byose bifise insiguro yigwije kabiri, insiguro zibiri, ariko biranyegejwe imbere y'amaso abanyabwenge n'abahanga, bigahishurirwa inzoya zozo zizovyiga. Aca yandika ngaha aganisha ariko avuga kuri runo rupapuro, aca yandika ngo ivyanditswe byose bifise ugushitswa kubiri, bifise insobanuro zibiri. Imana idufashe gutahura no gutahura neza izi nsiguro zibiri muri kino gihe cacu kugira ngo ntibize bihave biduca hejuru. Aha aravuga ngo ninde, ariko aramubwira ngo tuzohurira hariya. Ni Eliya, ni mpwemu y'ubukozi ya Eliya izoba iri hariya, atari mu kugaragara kwa kane ariko mu kugaragara kwa gatanu. Kandi niyagaruka abatoranijwe, mbega wewe wibaza yuko bazoshika hehe? Ahari inkingi y'umuriro, ahari Yesu Kristo ariko yihishura mw'ukugwa kwa gatatu. Kubw'ivyo rero tugabe kuri iyo ntambuko nziza cane. Mwibuke yuko hariya nabasomeye mwidata William yatubwiye yuko inkingi y'umuriro yari iri mu ihema ariho yibereye ihamaze igihe, kandi yari imaze igihe ngaho. Yavuze yuko hanyuma yamanutse. Nakuvuga yuko iyi iriko iraturongora muri iki gihe twebwe ni inkingi y'umuriro. Inkingi y'umuriro ntabwo yeretse abantu bayo muri iki gihe cacu, muri iki kiringo cacu, niyo iriko iraturongora biciye mu ijambo, mu butumwa. Isanduku ni ijambo. Arivyo bizoba ivy'umugisha kuri Puerto Rico, Caraïbe na Amerika Latine yose, ndetse no ku bwoko bw'Eheburayo, kuko aho hazoshitswa igihe bo bazomubona aje ku mugeni. Bo bazovuga bati ariko urya niwe twebwe twari turindiriye. Bazovuga bati ariko abatoranijwe b'abanyamahanga bazovuga bati natwe nyene urya niwe twari turindiriye, kandi adushikanye neza neza mw'ijuru. Umugisha wo mw'ijuru adushikanyeko, kandi tuzowusabikanya n'ibindi biremwa abantu bipfuza uwo mugisha. Imana idufashe gutahura rino banga ryo gushitswa k'urutonde rw'umuzuko rurindiriwe n'abazohindurwa. Aha naho kugira ngo duheraheze vy'uyu munsi, mwidata William arandika, aravuga muri ibi yanditse, yavuze ngo hanyuma yuko Yesu yari yapfuye akamanuka ikuzimu mu buringanire bwa gatanu, akabwira ubutumwa, ubugingo bwari buboshwe mu ntambuko yiwe ya gatatu, hanyuma yarazutse kuwa kane igihe ca Luteri, igihe ca gatanu kuwa gatanu, igihe ca Wesley, igihe ca gatandatu kuwa gatandatu, igihe ca Laodikiya, igihe c'indwi kuw'Imana, umwaka wa Yubile, igihe c'umunani kuw'Imana w'umuzuko, ushushanya umunsi wo mu buryo bw'impwemu, umunsi w'umunani, igihe c'umunani, aho umubiri w'umwami uzozuka, abazima nabo bagahindurwa. Hanyuma y'iminsi 30 kugeza ku 40, mu gukwega kwa gatatu kuzuye, tuzohindurwa, tuzokwimurirwa mu yindi ntambuko nshasha.
iki kizoba ari igihe c'ubwiza kandi c'ubwiza cane kuri twebwe. turahaguruka nuko bityo twakire muri iki cigwa ibanga ryo gushitswa k'urutonde rw'umuzuko rurindiriwe rwitezwe n'abazohindurwa. turakira muri data mukundwa inshuti Dr. William Soto Santiago.